Amos inshuti Kriketi nguvu! Nguvu! Kriketi oye! Oye! Kombe la maji. Murakoze ibikorwa muhejeje kwibonera bihejeje kubera ngaha ya zari inyigisho zari zimaze iminsi 3 guhera ku munsi w'Imana ku munsi wa mbere hamwe n'uno munsi. Izo nyigisho ziri mu rutonde rw'iminsi 3 mu mashirahamwe ya krike mu ntara, aho buri ntara ariyo twita APC izo kwigisha abahagarikizi hamwe n'abamenyereza coach and umpiring. Inyigisho zizogenda ziramara iminsi 3. Izo nyigisho zateguwe na federation, ariko aba formateur abigisha baje bava mu gihugu c'Ubuganda bakazomara iyo minsi hano bariko baratanga ubumenyi kuba hagarikizi eka no kubamenyereza ba hano mu Burundi. Igihugu cyose nticyashoboye gushika hano hari imigwi, hari abamenyereza n'abahagarikizi bo muri Bujumbura, bo mu Kayanza, b'Ingozi nabo mu Kirundo. Iminsi igiye gukurikira no kuvuga guhera ejo ku munsi wa 3, ku munsi wa 4 no ku munsi wa 5 tuzoba turi muri Association Provinciale de Cricket yo mu Rumonge, aho nahone federation hamwe n'aba formateur baje kwigisha cricket hano mu Burundi bazohamara iyindi minsi 3. Inyuma y'iyo minsi 3 kuwa 6 kuwa Mungu no kuwa mbere aba formateur bakazoba berekeje mu shirahamwe rya cricket mu ntara ya Makamba, aho nahone bazohamara imisi 3. Iyo misi 3 higishwa aba coach n'aba umpire abahagarikizi, aho tugenda buri iyo misi 3 hariho abaronka igice ca mbere c'inyigisho ariyo twita certificat za niveau 1 na certificat za niveau 2. Nkuko mwabibonye hano kubihejeje kubera ngaha benshi baronse niveau 1 kubera nihangiro twihaye ryo kuronka abamenyereza benshi bafise amakategori atandukanye. Kategori ya mbere bazoca bamenyereza bazoca bakurikirana inkino za division ya 3 na division ya 4, aho abahejeje kuronka impapuro zibaho uburenganzira bwa gice cya kabiri arico niveau 2 bagiye kudufasha mwihiganwa tugiye gutangura gicicaro cya kabiri mu Burundi. Ngira ko nshimira na association itwara cricket mu Buganda kuko barabidufashijemo cyane. Abaje kudufasha zino nyigisho n'abantu bazwi cyane mwisi ya cricket kuko baramaze kwiga byinshi, baramaze kuronka byinshi. Novuga rero byatewe canke byorohejwe n'ubucuti bukomeye buri hagati ya cricket yo mu Burundi na cricket yo mu Buganda, kuko aba baje nibo bashoboye guha inyigisho za mbere abari bafise niveau 1 baronse niveau 2, donc bongeye kugaruka kugira ubumenyi batanze hiyongereko ubundi. Urukino rwa cricket rumaze imyaka rwatanguye muri 2021, no kuvuga yuko ubu turiko turegereza imyaka 4. Turi mu ntara nyinshi no zidondagura, turi muri Bujumbura, turi muri Rumonge, turi muri Makamba, turi muri Ngozi, turi no muri Kayanza. Ariko ihangiro rya federation
ya cricket mu Burundi nuko cricket kurya tuzi izindi nkino na hariya ku Murundi wa kure Uburundi bwose tubwuzura tugakwira hose cricket igakwira hose nico gituma hashinzwe hisunzwe igicapo gishasha c'intara mu Burundi hashinzwe ico twita ama association ubu hagiye kuba association zitanu zari zisanzwe zihari ariko ubu zigiye kugira ya mazina mashasha ariyo Bujumbura, Buhumuza, Butanyerera, Burunga hamwe na Gitega. Intambamyi ni nyinshi aha ico twohera ko ni ikinyene gihejeje kuba muri uno mwanya ntitwari dufise abahagarikizi canke abamenyereza bakwiye kandi n'ubu ntiturakwiza kuko turi dufise ihangiro ryo kuzura Burundi tuzokenera abahagarikizi n'abamenyereza benshi aha ncangira ko mpamagarira buri murundi wese yuko yo kunda akimenyereza urukino rwa cricket kuko ruzomukenera muri kazoza izindi ntambamye nkuko mwabibonye aha turi ku kibuga gikinirwa ko umupira w'amaguru mu Burundi ntituraronka ikibuga cikwije turacyariko turasaba twongera aha nongera ntereko umusumari twongere dusabe ababijejwe notama ubushikiranganje bufise inkino mu minwe ko bwobandanya budufasha bwaratanguye ariko burabandanya kugira dushobore kuronka ikibuga cikwije ca cricket nkuko mwagiye murabibona si kurya abakinyi ba cricket bategerezwa kwambara turasaba aha na hariya badufashe amashirahamwe atandukanye eka n'abikorera utwabo ntitufise amakaske akwiye ntidufise amatraining akwiye ntidufise amaprotege akwiye vya bindi vyobera nyene umukini wa cricket donc aka nakamo nteye leta y'u Burundi ubushikiranganje amashirahamwe atandukanye eka n'abikorera utwabo muri cricket turabakeneye kugira badufashe dukuze runo rukino rwatanguye gukundwa cyane n'ugwaruka rw'abana b'i Burundi.